uyu muzi kwiki izina nico muziko cyane cyane ico muzi oya nta byinshi ndamuziko no bangiye kubesha yitwa gute ni izina nta ririyo mu mutwe uramuzi canke ntawuzi uyo ndamuzi yitwa gute yitwa Satbi umuzi kwiki ndamuzi ko ari umustar ego aririmba neza mw'iminsi kabisa ariko abizamwe neza ariko arahitiye wiyumvise gute kubona ibikorwa mwakoze mwaruhiye ngivyo birafuditse nta kintu wiyumviriye nk'umuntu mukorana na Nera nta gihamya ndabifise ko nta sinova mvuga kabisa ngo nivyo canke sivyo ntavyo nzi niwe n'Imana yiwe niba ari byo sawa niwe n'Imana yiwe atari ibyo naho umva nyene twarababaye nawe narababara niba akora kutwiyorobeka ariko ntavyo nzi ariko nyene niwe n'Imana yiwe nk'ukuntu uzinera ubona yari kubikora okay Alvera tugana ku musozo kuri we ni giki umuzi araganira bo sinovuga ko agara ku muntu oya ntituyaga mbo sinova mvuga ngo turayaga cyangwa turabagenzi ariko twarigeze kuba tuvugana bisanzwe tu bya bite ni sawa uraho meze neza okay ariko Jeffrey Magisho ndamuzi ko ntagara nawe iyo bamwita Neri Nadia Neri Nadia umuzi kwiye uyo ararenze arandenze areze gute asha arenze kumenya amakuru y'abantu benshi kabisa aramenya amakuru y'abantu benshi umva nico kintu respect vraiment oya nyo nawe nzi nama nduga umusozi imbere yawe nkuko by'amabiri uko mwaka utaje. Hello bakunzi ba Yaga TV, uyu ni Mr Vibe. Iyo wumvise Mr Vibe yaserutse aba azanya abantu bafite vibe. Nanje murabizi mu bintu ntihanganira umuntu naho yo bari munsi yibuye. Subiramo munsi yibuye. Ndamukura yafite vibe. Nuwo mukobwa muri ko murabona aseka neza. Kaze kwanza urashobora kumanza kuramutsa abakunzi ba Yaga. Hello guys. Amazina ni Cynthia. Abenshi banzi kuri Sisi. Ego niyo mazina yanje bazi cyane. Izina Sisi. Numukobwa ubona yagize vibe inyuma yo kugira ikibazo ca Manera Films, namubonye cyane muri Manera Films. Turaza kubigera ko Nera murazi ko aheruka kuvuga no mu kiganiro giheruka yuko yagize ikibazo canke kundi bakorana bagize ikibazo, turabigisubiramwo kugira n'abato babonye iyo video bacumvireho. Ariko no mukobwa nabonye afise impano, ufite impano nziza Sisi. Merci beaucoup. Félicitations vraiment kandi utwenga neza. Urakoze cyane. Ya utwenga neza vraiment, you are so beautiful. Thank you. Chere ryo nkoresheje ikiganiro umuntu ndabimuhisha. Ya. Ariko ube utari kurampema. Nico gituma ndaciye wishima. Oya. Ni bibi kwishima kuko bavuga ngo hakwishima oshimwa n'abandi. Wow. Nakubariye kuri mwiza nanje kutambwiye. Urakoze cyane. Ariko kandi nawe nturi mubi. Ariko ngo mangire kubera iki utagikina? Oya sinaretse gukina. Oya. Kandi sinovuga yuko ndiko ndakora cyane. Kubera ko Manera Films yaharabaye hakabazo YouTube yiwe barayifuta rero urumva yuko tutabandanije amafilme yose twatumaze yose gukina barayakurako urumva nayaramaze naratangwe nawe gutegurwa ntiyoca ronka aho ahaje kubera ico kibazo ariko kandi sinarekeye aho ubu ndakina muri meruka gukina mu yindi kwa Gaposho aho bita kwa Gaposho papa nubaha cyane nkunda ameze neza cyane
Urya mugabo washoboye gukinana nawe gute? Umenga arubashwe biragoye. Arubashwe nanjye ndamwubaha vraiment kandi ndamukunda ni nka papa wanje arahanura arumva basi arumva ico umwana mubwira kandi nawe ne basi aratega amatwi cyane. Wow. Ego. Ni giki wize kuri Gaposho? Kuri Gaposho nize byinshi cyane pe sinovuga ngo ni kimwe canke ni bibiri ariko nize byinshi. Nize guca bugufi. Wow. Niga gufasha mugenzi wanje ntitaye ku nyungu runaka. Oya. Kwitwararika inshuti n'abagenzi kubaba hafi umva niwo muco wiwe. Wow. Ego. Nukuvuga aritaho abandi kandi aritanga cyane kabisa. Wow. Wiyumvise gute kubona ibikorwa mwakoze mwaruhiye ngivyo birafuditse nta kintu wiyumviriye nk'umuntu mukorana na Nera? Mu bisanzwe ikintu iyo kibaye harabaho gucika intege kuko ubusubiye inyuma ukundi. Ya ntambwe warumaze gutera ntibikiri hahandi ubusubiye inyuma ariko uca wiyumvira eske nzosubira gutera imbere gute nzosubira gutera ya ntambwe gute kugira nshike handi naringeze. Rero urumva ko birababaje cyane biracana intege ugasanga nyene urihevye ariko inyuma y'ivyo byose no kuvyakira. Waravyakiriye? Ego no kuvyakira. Abantu benshi barakunda kuvuga ati akavuga ati Nera aratubeshe amafilime yashatse kutwirukana yabuze ica duhemba. Wevyo ntavyo wimviriye? Oya navyo niyumviriye n'ukuri kubera sinava mvuga ngo yabuze ivyo duhemba ngo yabuze ivyo duha. Oya kabisa. Bo niba yaravyumviriye we ubwiwe cyo bari ku giti ciwe ariko jewe vraiment nta myidogo ntaki kuko yavuze ngo hamwe byo kuko bigifudika yarabitumenyesheje kandi nawe ne vraiment yarababaye. Ego vraiment yarababaye nyene urumva nyene nk'umuntu amaze gushiramwe ibintu bitari bike arababara. Yishize ku karubanda ngo akundanye n'umugabo abishirako n'umutama plutôt. Oya nyene ariko vuba cyane yararonse iyindi YouTube yiwe gusa nuko ataratangura nyene gushirako nuko ataratangura gukina filme ngo kugira asubizeko ariko ubu yararonse iyindi. Akote y'ivyo hari amajambo yavuzwe yuko yoba yayigurishije cyane. Ayo makuru nawe warayumvise? Bon urashaka kuba wovyumva ariko ntubiha agaciro kuko abantu turavuga kwera ndazi namwe mwaravyumvise. Bon nivyo taguhishanya. Oya ntaguhishanya vraiment byaravuzwe ariko kandi ntiwoca ubihagarako cyane ukaja kuyigurisha ntitwari turi kumwe. Oya rero urumva nta muco ndabifitiye. Oya nta muco ndabifise ko ariko uregereye Nera jewe warakimuganirije kuri kimwazi naye muganirije ko ariko kandi urazi ndagutera inkuru mu buzima busanzwe tugomba kubamo naho noba ndakwegereye kirazira ko ncarinjira muri vie prive yawe. Hariho ibyo tugomba kuganira n'ibindi tutagomba kuganira kandi bimwe ushakumpa ko ushakumbwiza ukuri ibindi ukambesha. Rero sincanza ngo nje kukujija ngo ndakubwire ngo yambwiza ukuri gutya na gutya. Oya rero ivyo onye nta gihamya ndabifise ko nta sinova mvuga kabisa ngo nivyo canke sivyo ntavyo nzi niwe n'Imana yiwe niba ari ivyo sawa niwe n'Imana yiwe atari ivyo naho umva nyene twarababaye nawe narababara niba akora kutwiyorobeka ariko ntavyo nzi ariko nyene niwe n'Imana yiwe. Nk'ukuntu uzinera ubona yari kubikora? Bon uburya umuntu ni munini mu muntu ni munini ushobora kuba umuzi nabi ariko we ameze neza canke umuzi neza ariko we afise ukundi ameze. Rero urumva biragoye je uko ndamuzi sindishira uko yobikora. Yes
sibyo ariko naho akaba naho yobikora kimwe nakubwira mu muntu ni munini wow na Bible iravuga ati umuntu yizigira umwana w'umuntu aravuma wow yes kwari ugutanga umuco kurabona ivyo bibazo byarabajijwe n'abantu benshi umuntu akagira recherche akaburi y'igikorwa cagiye ariko haba mwebwe nawe uraje ubishimangira nizere yuko abahora babaza ico kibazo barose umuco mu gihe nzanye n'ukina muri Manera Films oya vraiment no kuri nibi bo twarihanganye nabone bihangana abakunzi ba Manera Films bihangane vuba cyane aratangura ibikorwa nkuko yabasezeranije ko yamaze kuronka iyo yindi YouTube mbega uvuze aratangura ibikorwa ntimutangurana nawe ego tuzotangurana bo oya urumva mvuze aratangura ibikorwa swata ashaka gutangura jewe mfatiriwe muri cyangwa agatangura jewe turi ko nta contrat mwahanye ego rero urumva yuko biragoye yes thank you jewe nizere yuko hariho ikiyago kiriko kiragira vibe kandi mudasanze yes okay nyuma y'iyo filime mwakinanye na Manera wakine muri Manera uragiye kwa Gaposho hari indi filime woba warakinyemo canke witegura gukinamo hariho iyindi gusa nayo ne vuba na bon hariho iyindi ariko nane nayikinyemwo gato cyane naga parti gato kubera byabaye kubura umwanya ego nari nafatiriwe n'ubuzima urazi tuguma twiruka turondera amahera y'agafu ego umukobwa mwiza nkawe amahera y'agafu akuragishinga gute ntuhabwe no mu diaspora oya ivyo nivyo bihaye ngo by'aba diaspora ko kutokura amaboko mu mpuzu ngo ukore kugira nawe ugire ico wiha batarinze kuguha ariko ivyo kuvyiyumvira hari abandi bantu batavyiyumvira abo batavyiyumvira nabo baba ari binebye kuko iyo uzi ico ushaka ntupfe ico utoye oya courage sana merci beaucoup abandi sisi ariko aka kantu umuntu yogateba kurana ko turi mu gihugu bavuga ko gikenye nta uhisha imwotsi nzirikirasha ari ibintu usanga tugikenye hano mu gihugu cacu none nk'ubu nka wewe uri mu rukundo jewe oya ndasipoje nk'ubu uri mu rukundo ego ukaronka umuntu afite amafaranga menshi akakora ati jewe ndafite projet ya mariage wa undi nawe aragusezeranya yuko muzoyaga ukuntu mupanga mariage ikindi gihe haje uwundi ebana ari shapshap afite vibe gusumbya niya Mr Vibe akora ati jewe nabijya vya komite sinkeneye twagiye wowe bifata gute mwico gihe uraba ibintu sivyo bitugize nitwe tubigize rero ubanza kuraba eske uyu muntu aramfitiye umumaro canke uyu muntu aje kumprofita kubera Mr Vibe jewe nibunje ungana ukaza undaba jewe ukaza untumbera ukaza umbwira ngo urumva je ndafise ibi ibyo ufise ni gwawe sivyi wanje ahubwo weze umbwira nti nkeneye ko tugira gutya dukore gutya kugira ngo dushike ahantu runaka hanyuma tubashe kubaka umuryango dushikanyeyo ariko uje umbwira ngo mfise ibi deja aho hantu mon frère banzo wahagariki kuko uje umbwira ibintu deja ncambona kuje kunyiyemerako uje kunyiyemerako ni hahandi naho nobizamwo uzoga umushimanga uzobintukiramwo deja ni gwawe si gwanje ntitwageranyeyo ntitwatanguranye mwacanze aragusezerana twacanze gute kandi wowe waje umbwira ngo ndafise ariko kandi sinoteba no kuguha isezerano hari umuntu ashaka kuguha isezerano ngo umva reka ndondere tuzobana igihe nicagera nundi agacaza tiktak
ati je ndafise ubushobozi tugende kubana nico gihe banza balancing urabe eske umuntu aje kubera urukundo canke aje kubera swat bamuhemukiye aje kuntako agahinda canke abavyeyi bariko baramusresa dushaka umukazana agacaza ati twagiye rero ni hahandi iyo bigenze gutyo hari igihe n'ukuri ubibabariramwe yego canke ukagirirwa amahirwe n'ukuri ukabibonamo umugisha urugo rwawe rukaba akajuru gato ugasanga ibintu biragenze neza gusa ibyo byose ni inzira zibiri ariko n'ukuri bahungu beza abarundi kazi ntihagire umuntu azavuga ngo je ndafise twagiye banza urabe kubera niba uje umbwira ngo ndafise urafise uje kumbwira ibyo ufise canke uje kubwira ibyo nkenereye ibyo wipfuza ko tugera nako yego urazi ko ari umutipe ashobora kuba afise ariko ukaba utobimuha ko afise really cyane ngo hajye umuntu yipambaza ngo niwe usanga adafise burya kenshi abantu bafise usanga baciye bugufi abantu badafise niba usanga tugenda tubyimba kandi ataco dufise rero gusa ibyo n'uburiya turakwiye kuzobiraba hariho abahungu ntaguciriyemwo abakobwa usanga bafite iyo ngeso yo kujana n'ibije wo bahanura iki bahanura ko bobanza bakiyumvira kabiri imbere yo gukora ikintu kubera twebwe abakobwa dukunda vyiza kandi dukunda kuba ahantu heza urumva tuba dushaka kubaho dusa neza tumeze neza turya neza tuba ahantu heza mu bisanzwe ibintu vyiza byose vyaraturemewe rero urumva ariko mw'ico gihe iyo haje uyo muntu banza wiyumvire kabiri imbere yuko ubanza gufata ingingo kubera ko ushobora kuyifata iyo ngingo ariko ikakubera ibamba canke bikakuzanira agahinda muri wewe cy'imyaka yose kandi ukazicuza ariko kandi wamaze gufata ingingo ushobora kugenda aho bitari byinshi ariko kandi ukabironkeramo umunezero rero igikuru je mba mbona yuko banza kubaza umutima wawe ukimvira nka kabiri hanyuma reka tumaze dushishemo vibe ndakubwira umuntu muri entertainment ucumbwira nico muziko yego twagi uriteguye nawe yuko abantu uyu muziko iki izina nico muziko cyane ico muziko oya nta byinshi ndamuziko noba ngiye kubesha yitwa gute n'izina nta ririyo mu mutwe uhora umwumvaho ndashaka kuba ndamwumva ariko ntabyitayeho ntawe uzi rero oya ntawe nzi yihangane uramuzi canke ntawuzi uyo ndamuzi yitwa gute yitwa Satbi umuzi kwiye ndamuzi ko ari umustar ego aririmba neza mw'iminsi kabisa ariko abizamwe neza ariko arahiti ego wow turabandanya muri no vibe nyene nawe umuzi kwiye ni Ornella Mutoni ego ndamuzi cyane ni umukinnyi wa filme mwiza ameze neza vraiment ego ikibaju nyene tubandanye nawe uramuzi oya nye nawe nzi ye nawe nzi nawe uramuzi ego oyo ndamuzi yitwa gute bamwita Mr Viber umuzi kwiye ndamuzi ko ari umukameramani mwiza ameze neza ayagana buri muntu wese atitaye kuri we ego akora ibiganiro byiza cyane aho no turamuvuga neza kugira ntakubaze ibitari ibyo nawe iyo bamwita Neri Nadia Neri Nadia umuzi kwiye uyo ararenze arandenze areze gute
arenze kumenya amakuru y'abantu benshi. Kabisa aramenya amakuru y'abantu benshi. Umva nico kintu respect vraiment. Aritaho kumenya amakuru ya buri muntu. Wow. Yes, no turiko turaja ku musozo. N'uyuhe muntu akwa-influence muri filime ndundi? Muri filime ndundi? Yeah. Bose n'ukuri bariko babizamwe neza cane. Ntawe no hava mvuga ngo arikaza nabi. Bose n'ukuri bariko babizamwe neza. Kuko filime ndundi irikiraza kwisonga ryo hejuru. Sico kimwe na kera. Kuko kera bakumvise uri kukina filme bakubona nk'umusazi. Bakubona nkaho umenga nta cumaze. Ariko ubu unyi vraiment ni sawa, ubu biriko biraza neza cane. Ubu bose baravyumva kandi bakavyumvisha n'abandi. Ego. Ariko nta basereka tuje muri gospel. Ninde wundi wumva akwa-inspire? Mu barundi kazi. Oh. Ndakwa-inspira? Je ndakunda Lopez. Anyaspira cyane. Nande kandi. Aha ni muri sexe masculine féminin nayo? Ndakunda Arvera Muhimbare. Wow. Arahari indirimbo vraiment n'ukura baririmba ukumva nyene kwigukuye ahantu ikagushikana handi. Niyihe ndirimbo ya Arvera wokubona? Itoririmbire kugira Oya, ko ari nyinshi, ni nyinshi cyane. Nama nduga umusozi imbere yawe. Wow. Nkuko by'amabiri uko mwaka utaje. Aho karagaciyemo. Hewe, ufise ijwi ryiza. Ndagerageza. Nawe ugenda gute? Nawe ntuje muri industry. Oya, je nararirimba. Kera naririmba muri group. Ntiyari muri eglise ariko yari muri group. Okay, Arvera tugana ku musozo kuri we. Nigiki umuziko? Arvera nigiki umuziko? Araganira. Sinovuga ko agara ku muntu. Wow. Oya. Ntituyaga sinova mvuga ngo turayaga cyangwa turabagenzi. Ariko twarigeze kuba tuvugana bisanzwe tu byabite ni sawa uraho meze neza okay. Ariko je vraiment disho ndamuzi ko ntagara. Bakunzi ba Yaga TV turabashimiye ku mwanya mwamaranye natwe, turanezerwa iyo ufasha kanyu karaba kiganiro ukumva nano majambo twahereje ko nomva binezereza cyane. Sisi ndagushimiye. Nanjye ndabashimiye cyane kandi ndabakunda cyane. Thank you. Turangiza tuvuga ngo ciao ciao. Bye bye.